wabunowe butangaje bunubwo kunyeza umutima wabunowe butangaje butwikira ibyaha na hose ntangazwa n'ubuntu bw'Imana burenze uko bwomenywa rwose bwasutswe mu isi Gologota nibwo ko ari wewe nzosenga, ko ari wewe nzokorera, ko ari wewe mpisemo. Uri Imana yanje nanje ndi uwawe, ndakwigabiye kandi ndakwakiriye. Kaze muri jewe Yesu, umbere umwami, umbere umukiza, umbere Imana. Kuva uyu munsi nyene mpisemo ubuzima bushasha, mpisemo ubuzima bushasha ukubaha, ukugororokera. Inzira y'ibyaha ndayihevye, inzira y'ikuzimu ndayihevye. Jewe ngiye mu ijuru mu izina rya Yesu, amen. Tubasengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana ikiza ibohora. Ijambo ryawe rirambwira ngo mpwemu uhora hari kuri jewe, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, n'ibipfamatwi ko byumva, kandi ngo ntangarize abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Impumyi zirahumuka, ibimuga biramuguruka. Rero ndasengeye abantu Yesu kubw'ububasha n'ubwiza bwawe n'agakiza kawe gatangaje. Ubwizigirwa bwawe bubahaye kukwizera, bubahaye kubaha ahantu, bubahaye kuva mu byo bari barimwo no kuza mu bwami bwawe. Reka umuco wawe ubarasire, bamenye kuri Imana, bamenye kuri umukiza, bamenye ko bafise ubwami bwawe, bamenye ko bafise imbabazi zawe. Ndatuye amaraso yawe yera kuri bo kugira ngo bakure ku cyaha cyose mu izina ryawe ryera Yesu. Ndatuye imbabazi zawe kuri bo, ndatuye ko bahariwe, ndatuye ko babohotse. Urubanza rwa Satani rurahomvye, n'ibikorwa vyiwe birahomvye. Ndavuguruje amabwire n'ibikorwa vy'umugwanizi kuri wo mu izina rya Yesu Kristo. Eko ndabatuye ku buzima bushasha buvuye mu ijuru, amahoro n'umunezero, akaruhuko n'inkomezi. Yesu ubashoze, ubarinde gusubiza ivyiyumviro vyabo mu isi iyo bavuye, barinde gusubiza ukwifuza kwabo iyo bavuye, ariko bahore batumbereye iyo uri. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mwami wacu, amen. Hamwe mukiri hano imbere n'ikoraniro ryose, nk'uko bumvise usenga bavuye hasi babitekerejeho, babyiyumviriye ko, kandi bagasanga barakeneye ugutabara kwa Yesu. Wabunowe butangaje bunubwo kunyeza umutima, wabunowe butangaje butwikira ibyaha na hose. Ntangazwa n'ubuntu bw'Imana burenze uko bwomenywa rwose bwasutswe mu isi Gologota nibwo maraso y'umukiza. Nariko ndadobera rwose mu ruzi rw'urupfu n'ivyaha, ariko ubuntu Imana bwinshi bundobesha wa musaraba.
buntu we butangaje, ubuntu bwo kunyeza umutima, wa buntu we butangaje butwikiriza hana kose. Haleluya. Ukuri umwizigirwa mu nzira zawe, kandi uri umwizigirwa mu masezerano, uri umwizigirwa ku bakubaha, ushaka guhemuka. Kandi si ibyo byonyine, uri umwizigirwa uri umwizigirwa, ibikorwa byawe biratangaje, imbabazi zawe zamyeho kandi ziriho, kandi ngo zizokwamaho. Urukundo rwawe ntiruhera. Mukiza Yesu Kristo, ndagushimiye ko witwararitse abana b'abantu. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo Uhoraho ngo Imana ngo yagendeye abantu bayo, none ntuhabwe icubahiro. Mwami, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Merci d'être venu pour prendre soin de tes hommes, gushika muri twebwe kugira ngo witwararike abantu bawe, witwararike ton peuple. Ndabigushimiye mwizigirwa, ndagushimiye entretien utugirira, ndagushimiye amasoin utugirira, ndagushimiye umwitwarariko utugirira, ndagushimiye umwe wese ingene umumenya, ndagushimiye abagwayi ukiza, ndagushimiye imbohe ubohora, ndagushimiye abagowe utabara, ndagushimiye abahebuye ariko Mwami wasubijemo ivyizigiro. Kandi ndagushimiye ko atari ivyizigiro bisanzwe, ariko ni ivyizigiro vy'ukuri. Uko igihe wavuga ngo hora, nturire, ntusubire kurira, ntiwabigarukirije aho, ariko werekanye icatumye uvuga ngo nturire, yuko wari ubitse irindi banga no kugira neza gutangaje. Rero ndagushimiye yuko ijambo ryawe rikomeye, kandi Yesu Kristo uri umunyabuntu bwinshi. Turagukomeye amashyi Mwami. Tugisenga Yesu, urukundo rwawe rwitegereza umwe wese, rukamenya inzara n'inyota, amagorwa, umubabaro, ubutindi n'ibindi bitandukanye bimwugarije. None Mwami, uko ubibonera rimwe niko ngusavye ngo utabarire rimwe Mwami. Nuko inganji yawe yamamare, bimenyekane kuri Imana. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amashyi menshi kuri uwo Mwami wacu. Icubahiro ciwe camamare. Uze wibuke kumushingira intahe, uze wibuke kumenyekanisha ko ari we yabikoze, kuko biramuhimbara. Yavuze ngo sinabakijije bose uko ari 10, kubera iki hagarutse umwe gushima. Duhore dushima Imana yacu no mu mihana yacu, turyamye dukanura imitima yacu ihora no gushima Imana ivyo dukorera. Mugire ibihe vyiza n'indwi nziza. Yesu abahezagire.